ya Gitega kabisa, Gitega inawaka iyi ni Gitega kabisa. Aha turi ni mu gisagara ca Gitega, neza hagati mu gisagara ca Gitega ku gishusho kwa Ndadaye. Eni pro unaona ati bro kabisa nk'umuntu yaheruka Gitega kera nibaze ko agiserutse ava nk'ibujumbura yava yibaza ko yazimiye kabisa. Aha nuko rero nkuko rero mubibona ni Kopeke rero ni imwe mu microfinance asanzwe akora neza cyane nga mu gisagara ca Gitega ndetse no mu gihugu cyacu Burundi. Hari rero ni microfinance iva mu runani rw'amakopeke ariyo bita FENACOB. Ubwo rero n'urunani rw'amakopeke FENACOB nibaze ko abatari bake musanzwe mubizi yuko FENACOB donc Kopeke ni gisata cavuke nga mu ntara ya Gitega. Ni pro warubizi makujya gato mungwa kabisa nawe uranshizemwe ibintu bitumye menye ibintu byinshi bro. Sasa rero batwitse tumaze guhimbaza amanoweli menshi cyane, no kuvuga haraheze imyaka 2021 ugomba hera neza batanguye guharura, no kuvuga batanguye guharura Yesu Kristo avutse. Ubwo rero urumva ni jambere tubonye Sapedo Noel kabisa zikadije nk'izi Gitega, biboneka ko batanguye kuberekana nyene koko kabisa Gitega ari capitale politique nko rero musanzwe mubibona. Ini Sanista TV nko tugenda tubabwira, tugenda tubereka ubwiza bw'igisagara. FENACOB rero ikabivuga ati dufadikanye kwerekana ubwiza bw'igisagara ndetse kandi ko tuba tuhari kandi tuba turiko turakora bidaherera muri vya binde vyo gukora gusa batanga umufungo vyonyene gusa, bagerageza bakerekana n'ibintu biba bimeze neza cyane. Eni pro bereke neza hajya iriya ni FENACOB rero n'urunani rw'amakopeke nibaza ko musanzwe mubizi, tukaba rero tugenda tubamenyesha ko urunani